Mwese mudukurikirana turabahaye ikaze mu kiganiro tera imbere n'ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'igisata kijeje kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Inyuma yaho ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo iterambere rusangi n'umutekano burungitse intumwa mu ntara zose zigize igihugu muri kwa kwezi gahinyuza mu ntumbero yo gusuzuma uko amakori n'amatagisi yegeranywa mu makomine yose. Indongozi zo muri ubwo bushikiranganji zarihaye ihangiro ryo gusanga ku kivi abari muri ico gikorwa kugira zirabire uko ivyo bikorwa biriko biragenda. Mu kiganiro cacu caheruka twari twabashikirije ibijanye n'urugendo umunyamabanga ntayegayezwa ajejwe igisata c'umutekano mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano Lieutenant General de Police Ndayambaje André yagize mu ntara za Rumonge na Makamba muri uko kwezi gahinyuza. Mu kiganiro cy'uyu munsi naho tubashikiriza ibijanye n'ugo rugendo aho yarubandanije mu ntara ya Bujumbura. Nkuko vyagiye biragenda mu ntara zose yaciyemwo, umunyamabanga ntayegayezwa yakigwa n'abajejwe intwaro bari kumwe n'abari barungitswe n'ubushikiranganji, aho yabanza kubabwira intumbero nyamukuru yatumye babasanga ku kivi. Inyuma yaho yari ahejeje kugiranira umubonano nabo bari barungitswe n'ubushikiranganji bari kumwe nabo mu ntwaro mu makomine bamwiganira uko ico gikorwa kiriko kiragenda, barayaze na bamwe mu ndongozi zo mu makomine baratuyagiye uko ico gikorwa co gutoza amakori n'amatagisi cari gisanzwe kigenda, ko mbere baronkeye akarusho ajanye n'inyigisho bagiye barahabwa nabo barungitswe n'ubushikiranganji. Mu gikorwa cyo gutoza amatagisi n'amakori, ico gikorwa cari gisanzwe kiba kuko nibwo buzima tubwira ko nibwo buzima bw'ikomine, nibwo buzima bw'abakozi ba komine, kandi niho dukura n'iterambere. Rero ahanini twatoza amadutojeje, turafise abatoza kori rero turabashyize ku kivi, ivyo bikorwa bagikora, harimwo benshi baragikora neza, harimwo abo bigora, maze tukabahanura tukabagirisha amanama menshi kugira turabe ko bahinduka, kandi bamwe bagenda barahinduka, ariko uwo vyanse turatinda tukamusezerera na twebwe ko ntabari twebwe. Hanyuma tugorane twishire, turakunda kuba tubaye twagira gute, twatwigira hamwe. Rero nk'aba bagishitse n'ukuri twarabanezerewe cyane, kuko tuba tubazi neza yuko ate ubwa mbere ireve dukorera n'ubushikiranganji bumwe, twese turi bamwe. Hanini babaje kugira tugwiza umwimbu, kugira duhanahana ivyiyumviro mu bikorwa byo kwegeranya amatagisi n'amakori. Rero amakori yaratangwa, kandi ariko ababaje naho harabaye agasunutso, ko harimo nk'abandi usanga nk'abajya abatanga kori nyene, ugasanga baza bara bigira kamega sindabibazwa, abandi nabo ugasanga ni babandi bagira ati ejo nzori hejo cyangwa nzori hirya y'ejo, cyangwa bakarindira presence ya mustanteri kugira mustanteri je mbanje kuri tele. Abo rero kabisa abamaze kuza byarafashije cyane, mwimbo urabonetse butari muke. Akaba yarashimiye ubushikiranganji bwiyumviriye gutanguza ico gikorwa, ngo kuko intumwa zarungitswe mu bushikiranganji vyaratumye haba impinduka muri ico gikorwa. Abene gihugu nabo yabasavye gutanga ikori babinezererewe, ngo kuko n'ubutunzi bavako bukongera bukabagarukako. Hanini bushanje no kubashimira, twashimira cyane ingene batwiyumvirako n'ingene batanguje igikorwa. Cyane cyane turabona cyatanguje kuri ministre, ubu ari ministre wa mbere kabisa, twaragishimye cyane kuko hari mu makomine menshi wasanga n'abakozi bayo badashoboye guhembwa. Bware je nabishikiyemwo, murabona muravye nk'iyi nzu ntari ndayakura mu marosete, mu abene gihugu baterera, imvukira zose zigaterera. Nico gituma rero bwa mbere hanini kushimira kabisa kiciyumviro bagize no kuturungikira izi ntumwa z'ubushikiranganji
ko nababwiye ati izi ntumwa z'ubushikanganje zaratwuguruye amaso ziratwereka ingene amaroseti yoshobora gukoregitwa yose. Ari naco gituma ahubwo tubasaba yuko nejo canke yejo kuko umwana umwamizako kandi umwana ukunda uramugendera. Turifuza neza yuko izi delegation ziguma ziza mu inspection ni vyiza cyane, baradukabura bakadukangura bakatwereka ati bakaturahurira ubwenge ati byo genda ukunuku byo vyiza cyane. Ari naco gituma rero twifuza yuko twe twabonye imbere bwa mbere bari bamaze iminsi itari mike, oya ndibaza yuko haciye amezi abiri baza, haca amezi 3 bagaruka kugira turabe neza yuko natwe byo dufasha cyane kandi muzamugize neza cyane. Nabene gihugu nabo cyane abatoza kori bamwe barazi neza yuko ikori likuvako maze likagusubirako kubera ubutanzi ikori ejo canke hirya yejo havamwo y'amabarabara, havamwo ya miti bitaro, havamwo ya izi nyubako mubona tubamwo. Nico gituma rero mpamagariye abene gihugu bose ahubwo abo muri komine Mabanda tusanzwe turongoye tuzaserukira ndetse n'abahandi bose umwene gihugu wese no kuvuga mutanga kori wese ko itanga nezerewe kuko n'ubutunzi bwiwe, si ubutunzi bwa mustanteri, si ubutunzi bw'umushiranganje, si ubutunzi mukuru w'igihugu, ariko n'ubutunzi bw'igihugu, ubutunzi bwa bene gihugu. Cyo gituma kabisa boritanga banonokewe nkizo numva mu yandi makomine usanga barinda gusita bankangura ibintu bije sino itanga je ndi naka hajya nta muntu numwe arengera itegeko kuko itegeko niryo ridukingira twese twayeho ko itegeko. Ari naco gituma rero mpamagarira bene gihugu cyane bo muri komine Mabanda gushishikara no gushira inguvu ahanini mu gutanga amatagisi, mu gutanga amakori. Ayo matagisi n'amakori turayatoza mugatubanzije kumenyesha abo abayatanga akamaro kayo. Turabagirisha inama abatanga kori le contribuable twababwira yuko itagisi umuntu aritanga rikamusubirako. Tukabaha akarorero nk'amazi ya Rusengo komine yubakisha ubuhoho twego twubaka ni na bureau communale en etage baba bayibona imifuko y'isima ijiraga ku mashuri abantu aho nikora tukabereka ko dufasha abantu aho nikora ku buryo buvuye muri komine. Rero kugira tubanze dufate neza ko dutoza ikori tuja dufata n'abatoza ikori nyene tukabigisha ukuntu batoza itagisi kugira ntibahohotera umwene gihugu, batoze itagisi riri mu mategeko riba ryemejwe na conseil communal kandi riri muri manuel de procédure administrative et financière. Turabasohorera liste de matières taxables no kuvuga ukuntu bashobora gutoza amakori ku bitozwa bitandukanye bakagenda babifise ku buryo batarenza ko kuyo conseil communal yatoye. Duhejeje ibyo byo gutoza itagisi abatoza kori twarabigishije ukuntu bashira amahera ku makonte, ukuntu bashira amahera ku makonte kugira amafaranga ntibakoresha ibindi vyabo, baca bajana amahera kuri konte buno nyene hanyuma bakatuzanira bordereau de versement tukaverifiya yuko hariko transaction iyo tagisi bajaye muri bank canke muri microfinance. Twarabigishije ukuntu bazoja bararaba n'ivyo bidodo vya microfinance ku buryo batazana bordereau ya manyanga. Kuvyerekeye abantu badufasha bo muri ministère baraza bakadufasha kandi biraduha akarusho hariho amasosiyete ahora tugora rimwe bataba baraheze gutunganya ibiharuro by'amakori bakaca bariha komine batevye bagaca batubwira ko byabagoye mu bintu byo gukarikira amatagisi ya komine. Ivyo baca badushikirayo tukagenda tujanye tukagera ku vrema ndetse n'izindi nyigisho bakaturanforsa ivyo tutaba twibuka neza bakabitwigisha neza ukuntu tubikora. Colonel de Police Rukanura Leopold yarasanzwe ari mu barungitswe n'ubushikiranganje muri iyo ntara ya Bujumbura yarabiye uko basanze amakori n'amatagisi atozwa. Muri iyi minsi twaje muri ntara ya Bujumbura tuje
kuraba ingene mu ntara amakori mu makomine atozwa ko bayatoza nico catuzanye mu bisanzwe muri ntara ya Bujumbura igizwe n'amakomine 9 twasanze muri izo komine aho tumaze guca kuko dusigaje komine imwe ya Mukike muri izo ntara komine zose twasanze amakori bayatoza neza abatoza kori bayatoza neza ariko nta vyera ngo de hari aho twagiye turasanga hari abitiranya amakori yo ku munsi n'amakori yo ku mwaka ariko dufashe turi kumwe n'ababajejwe muri izo komine zimwe twaciye tubasigurira tubatandukaniriza ayo makori ubwoko bwayo dusubiye twasanze bariko babigira neza mu makomine tumaze gucamwo nkuko nabivuze abatanga kori barayatanga neza ntibagonana n'uwo bishitse barabasigurira bakabereka amaliste ariyo matière taxable aho vyanditswe bakabereka amahera ateza gutanga kuko biba vyagizwe na conseil communal bagaca babikurikiza bakayatanga. Aganire kandi nawe mu batanga kori baratubwiye uko basanzwe babikora mu gutanga amakori n'amatagisi ndetse n'akamaro ko gutanga amakori n'amatagisi. Aho sanzwe korera ndatera komine mu bisanzwe turatanga amatagisi buri munsi w'isoko hariho amatagisi dutozwa hariho n'igitasi cy'umwaka tuba dutozwa ngaho ku isoko. Tanzwe akamaro gutanga ikori birafasha na cane nivyo bishikana ku iterambere bariko twipfuza kubera yuko udatanze ikori mu bisanzwe nta terambere gira riboneka aho hantu bamwe murakorera na cane kuko abari ibintu bikenewe mu iterambere rusangi nko kubaka ibintu vy'amazi n'isuku ndetse n'ibarabara barikenewe na cane nikomine bamwe barakorera mu bikeneye iterambere badatanze amakori ntaco twogera barabyoshikana cyo gituma umuntu turatanga amakori tugira tuvyidogera n'umunsi n'umwe. Benga amabanda nkuko bisanzwe nababwiye imbere y'igihe yuko kira ko duciye ku bariyeri honyene turatanga $500 twariha $500 hanyuma bakaduha igitasi ayurumva ko yaba yinjiye muri leta. Hanyuma ku mwaka naho nyene twariha $5,000 bakaduha igitasi $5,000 ku mwaka ayo nayo nyene urumva ko ari kori yaba yinjiye. Urishe nka ikibago naho uzamabanda ntangorane naho ugenda imakamba ntangorane kiretse uduze nk'ibururi ibururi kubera ari mu yindi komine mu yindi ntara urashobora gucuri hagira andi $500. Amaro mbonamwo aho n'iterambere rituva ko rikatugarukako akamaro mbonamwo ni sawa kubera ntangorane vraiment ntangorane nta kibazo gusa urabona nko amashuri yarubakwa ibikorwa bya komine birakorwa ivyo byose ni mwayo ntangorane nta kibazo kwera ibikorwa by'iterambere ni sawa biragenda neza. No kuvuga ku kijanye no gutanga amatagise ko dusanzwe tuyariha dusanzwe dutanga amatagise iyo dupakiye umuzigo impande yaho dusanzwe tudekarara muri OBR buri mezi 3 hanyuma niyo umwaka uheze turaja kudekarara ibidandazwa twarasohoye tukerekana uko twagiye turakora habaho twungutse canka aho twahombye kugira ngo turihe. Ariko impande yaho hari kibazo dusanzwe dufise kijanye n'aya matagise yo ku munsi turasanzwe tuzana ibidandazwa tubiranguye mu gisagara ca Bujumbura tukabidugana mugabo imbere yuko dusohoka igisagara turariha muri meri duhejeje kuriha meri imodoka ikaza maze kuza ishitse ngaho mu mabanda hari ico bita dechargement badusaba ku modoka muga iyo taxe twasanze iremereye kuko twasanze ikarato turira amafaranga $200 hanyuma tuko turira amafaranga $200 twebwe mbere yuko tuyinziza muri depo
hanyuma imbere y'uko tuyisohoye umukiriya nawe abiguze agaca yihaye abandi $200. Rero duca tuzimbwa cyane uko duca dusanga ibidandazwa byazimbye, abakiriya ntibaba bakibigura nk'uko bari basanzwe babigura, benshi baca baraba amabeyi bagasanga birazimbye. Rero twari ko turasaba nk'uko mu yandi makomine ari mu ntara ya Makamba, Nyanzarake, Kayogoro, Makamba na Kibago hamwe na Vugizo, ivyo bisanzwe atabihari, biri muri komine Mabanda. Aho ugenda ukarangura imodoka ibujumbura ishitse ngaha bakakwaka $200 ku gakarata. Twasaba rero ico bita dechargement ko bogikura kuko no mu yandi makomine bisanzwe kitahari. Twarasabye yuko imodoka ipakiye ico bita dechargement boyikatira $20,000 cyangwa $15 kugira ngo itaxe tuyitange ariko bitavunye umudandaza n'umukiriya, kugira ngo ibidandazwa bibandanye bisohoka. Nico tubandanya dusaba kugira ngo tuje kurundi rugero rw'ayandi makomine. Ivyo gutanga amatagisi n'amakori ni igikorwa cya buri mudandaza wese asanzwe akorera mu gihugu. Ico umudandaza wese adandaza ategezwa kumenya ko ategezwa kuri amakori n'amatagisi muri leta. Ico nk'umudandaza ni umugambi mwiza kandi umugambi wa leta kugira ngo ukorere mu gihugu witwa umudandaza tegezwa kubikurikiza. Numwe mu basanzwe bakora ico gikorwa cyo gutoza amakori n'amatagisi twayaze nawe yaratwiganiye uko basanzwe barangura ico gikorwa cyo gutoza amakori n'amatagisi, aho yaciye ahamagarira abatanga kori gutanga amakori ngo kuko niyo atuma hakorwa ibikorwa vy'iterambere. Turatonda ngaha aye saa 2 yuzuye ku munsi wa kane, isoko yo ngahirema rimwe mu nda, tugaca dutora ibyangombwa ngaho amatike tukagenda tukayatanga. Mu gihe tuba tugiye ngaha mu isoko yinyena atari hariya mu nka tukajana n'umukozi wa komine. Hama mu gihe naho tugiye gukorera mu nka nkuno munsi niyo nanakoreye turajana n'umupolisi. Jewe akamunotera abo bantu badutoza amakori bayatanga, no batera akamo yuko bo kwitabira bakumva yuko twotegerezwa gutanga ikori kugira ngo dukore ibikorwa vy'iterambere. Aramabarabara tuyasibure, hari n'ibinogo byinshi, ari isoko twubaka tuyubake, ari nk'intuze nk'amatara yabaye nabi bayakore, ari aya amazi nuko kuko babikora. Mu gusozera twarayaze n'umunyamabanga ntayegayezwa ajeje igisata c'umutekano mu bushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, yaratuyagiye uko yasanze vyifashe mu ntara zose yari yagizemwo ugo rugendo. Tumaze iminsi tugenzura ingene amakomine ari karatoza amatagisi. Twahereye mu Rumonge, muri province Rumonge, tuja muri province Makamba, ubu naho tugeze ngaha muri province ya Bujumbura, ariko hari n'abandi bari mu zindi ntara z'u Burundi. Ubwa mbere cyo nabamenyesha nuko twasanze muri rusangi amakomine amaze kumenyera gutoza amatagisi ku gihe, nubwo hariho abatoza kori bataramenya neza gutandukanya amakori yaba yarihwa ku munsi, ayarihwa ku kwezi canke yarihwa ku mwaka. Ikindi twabonye nuko abatanga kori abenshi bamaze kumenyera kuyatanga batarinze kubiruka inyuma, nubwo ari haho twumvise bagorana, mugabo iyo babasiguriye neza bakayatanga. Ibyo nivyo bikuru. Mperero ku ntara ya Rumonge, basanye intara Rumonge ni intara ifite amasoko menshi, harimo n'amasoko yubatswe ku mafaranga ya leta. Ni intara itanga ikori n'abayatanga bavyemera, mugabo harimwo ibisata bimwe bimwe bitaremera kuyatanga kubera bitavyumva. Ahano vuga nk'abayangayanga bo muri komine ya Buyengero, nk'abantu bakora ibikorwa bitandukanye muri poro ya Rumonge,
eka mbere n'abajya bakora ibikorwa vya misi yose hariho abataramenya yuko bategezwa gutanga amafaranga ku bikorwa bakoze bagatanga tagisi muri komine uko bya bikorwa bikingiwe na komine igihe cyose bakenera komine navyo nico gituma komine itoza amatagisi kugira ngo ishobore gufasha ubuzima bwa misi yose bw'amakomine. Mu ntara ya Makamba batubareye ko hariho abatanga kori bacitwaza ko boba bazinanye n'abakuru bagaca bavuga ngo ntibatanga amatagisi, hakaba abatanga kori bavuga bati ntidutanga amatagisi kuko komine yaraduterereje dukora igikorwa ikiniki, hariho abandi badutereje paruwasi yaraduterereje dukora igikorwa ikiniki, none rero aho twaratanze twarahejeje. Ariko rero abakozi b'ubushikiranganje barabashikiye barabasigurira barabumvisha yuko gufasha ibikorwa biriko birangurwa mu komine canke mu ntara bitabuza ko umuntu atanga ikori kandi barabikoze. Aha mu ntara ya Bujumbura naho twasanze bamaze kumenyera neza, bamaze kumenyera gutandukanya amakori batanga, bamaze kumenyera kwigisha amakomine abakozi ba komine bakaja hamwe n'abatanga amakori bakabatsigurira neza bakamenya igihe batanga ikori n'igihe batayitangira. Muri komine ya Bujumbura henshi amakomine ari mu misozi ya Mugamba no mu migwa n'amakomine afise amasoko make, ibyo bakora nibikorwa byiza ariko bafise umwimbo muke kubera ayo masoko usanga ari nk'isoko irema rimwe mu ndwi bakazosubira gutoza mu yindi ndwi. Murumva yuko ayo makomine bitayoroheye ariko abikora neza. Ikintu twasanze kiriho hose muri ayo masoko nuko ari itegeko ryo muri rwa budgetaire rivuga yuko amasoko yubatswe na leta obera ari izoza kugirisha amakontra abayakoreramwo igaheza akaba ari itoza amafaranga ikaba hariho n'igitigiri itegerezwa guha komine. Twasanze rero haba mu Rumonge, haba i Makamba, haba muri Bujumbura obere itaraza. Murumva kuva mu kwezi kw'indwi gushika ubu ntibaratoza ayo mafaranga. Rero bigatuma ibikorwa by'amakomine byahora biva bari bizigiye ko bizova muri uwo mwimbu bitakozwe canke bitazokogwa, bigatuma kandi n'abatanga kori bari bamenyere kuriha ku kwezi buhoro kuko ntibagira menshi barunda bizobatera ingorane igihe bazogombera kuyishuza yose uko murabona n'umwaka uri mu guhera. Ico nico twabonye yuko gikenewe cihutirwa yuko obere yoja hamwe n'amakomine bagatora inyishu n'ingoga ifasha hose. Twarabonye kandi ko haba mu Rumonge, haba Makamba, haba muri Bujumbura ko hariho abatoza kore bamwe bagifise akaboko karekare, amafaranga batoje batayashikana, ariko abakozi bo muri ministeri bakoranye n'abakozi bo muri komine barashoboye gutohoza neza, barabona bamwe bamaze gufatwa bakabona neza ko aribo ko biba. Aba rero nabo barafashwe, hariho abamaze gushikirizwa la police judiciaire kugira ngo bakore dossier bashikize ubutungane bongere barihe ayo mafaranga. Twasanze mugabo kandi ko ari n'umuco mubi kuko arabo twabonye bakoresha n'amakashe atari ya komine kugira ngo bibe amahera ya komine. Ivyo navyo bisaba yuko abo batoza kori baronka inyigisho zikwiye, mugabo kandi n'abakozi bo muri komine bakabakurikirana ku munsi kugira ngo ntibabahe umwanya wuko basahura komine. Inshuti bagenzi mwese mwariko murakurikirana iki kiganiro, aha niho kigarukiye nawe ubutaha.